uyu munsi twavuga ngo twizeye umusaraba wa Kristo tukaba tukiri mu macakubiri, tukaba tukiri mu gwango. Nta musaraba wigeze umenya. None umuntu urashaka kubona n'umuntu nta n'urubibe musangiye, nta n'ikintu muhuriye ko, nushobora no gufata n'ibyo ngo nabitware, mugabo kumva umufitiye inzigo gusa kubera ukware. Wewe wumva uyatari umugambi w'Umwana. Shalom bakunzi ba CANAAN TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Twongeye kubaha kaze mu biganiro mu ijambo ry'Imana tubashitsako biciye kuri imboneshakure. Umugisha gusubira kubana namwe. Dufise umukozi w'Imana ahora twigisha tubana natwe mu minsi heze, yatubwira ko akagripe kamumereye nabi. Nizera ko umwakize. Ubu ni sawa, vraiment biriko biraza neza. Urumva kwijwi risohoka. Rafa pasi hajya nari ndemvye. Wow. Hajya habaye kwihagarara ko gusa nari mirewe nabi. Nukuri. Ariko ndashima Imana bumeze neza. Amen. Yes. Ntirarongoroka neza mugabo ubu rirasohoka. Yesu ntihari kwemera kuguma mwaburiye buzima bwo barakuri. Watubahaye ikaze cyane mu izina rya Yesu. Urakoze na jenda guhaye ikaze. Wow, urakoze. Imuvye asa neza cyane murabibona. Nibyo kose ugitenge nyene na topesheje n'umurundi kazi bamaboko igihumbi. Wow. Wa dutangura twagira tubasabe uyu munsi akajwi ni kariko karaza mundusengere kazi. Oh haleluya, nta kindi kwiriye data, nta kindi kwiriye muremyi w'ijuru n'isi, ukwiriye amashimwe ava mu kanwa k'abana bawe. Natwe Mwami Imana turi muri abo tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, turi muri abo bagushimira ko watwemereye kutuvyura amahoro, turi muri abo Mwami Imana wagiriye neza ukabutuhaye n'aka kanya keza kugukorera. None ndasenga nsaba mpwemu w'Imana umufasha mwiza twawe ngo aza turongore, ngwino ubane natwe mpwemu yera, ngwino dukoreshe ibyo ugomba wewe. Nukuri twebwe nta kintu na kimwe twofise twohaba abantu, ariko turakwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo ukunda abana b'Imana ngo wigaragaze mu buzima bwacu kugira ngo tubere umugisha baza kutwumva. Kandi ndasenze ngo wowe ubwawe uturongore, kandi n'abazokumva bino biganiro bize bibafashe, kuko ntitwovuga ngo tuvuge por kuvuga, ariko tuvuga kugira ngo imitima ya benshi igirigwe neza. Ibyo rero byose niwe ubikora mpwemu yera. Rero dushigikire muri vyose, hama icubahiro gikomeze kubica data batwese na Kristo umwagazi w'Imana nzima, mu izina ryawe wegera Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen. 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 Uyu munsi tugiye kuganira. Mu minsi yeze twagiranye ikiganiro ciza kandi abize abantu benshi bagikurikiranye barafashijwe, ariko uyu munsi tugiye kugaruka noneho ku buzima bwo kubabarira. Tubaye mu isi irimo ibibazo kandi birizana. Nta muntu ni bake bahamagara ibibazo kenshi birizana. Hari igihe rero dusanga abantu benshi byashitse umuntu akagwa mu kibazo, ugasanga umuntu avuga ngo sinzopfa ndamubabariye. Umuntu akanaguruta akavuga ati jewe ujye mu sinzopfa ndamubabariye ku bintu yankoreye, akangira ibintu nk'ibi kweri sinzopfa ndamubabariye. Mu by'ukuri ku bwanyu nizihe nyungu ziva mu kubabarira? Kubabarira birimo inyungu nyinshi cyane. Icambere, umuntu ababarira akora ku mutima w'Imana, kuko Imana iravuga cyane yeruye ngo umuntu atababarira nawe ntabashobora kubabarirwa. Mwisengesho umwami Yesu yigishije abigishwa biwe, ikintu cyo guharira yarakivuzemo. Imana ngo itubabarire ibigabitanyo byacu ngo nkuko. Urumva ko harimo condition. Imana kugira ngo itubabarire nuko natwe tuba twababariye. Rero nagira mbwira umuntu ariko aranyumva, umuntu aze ko atababarira birakomeye imbere y'Imana. Nukuri birakomeye. Imana itubarira ngo tubabarire pakimwe muri vyose. Hama ikindi kigira kabiri, iyi ni ingaruka nziza nabonye yo guharira.
bituma ubaho widegembe, bituma ubaho widegembe. Jewe ndivugira personnellement, igihe mfitaniye umwenda n'umuntu, umutima wanje nturuhuka, numva ndushe. Niyo ndamubonye uwo muntu ndumva umenga ndanyiganyize, kandi ndibaza ko n'abandi ari uko. Igihe cyose uhuye n'umuntu mufitaniye ikibazo mutatunganije, umutima urinda gukubita, urinda kubabara. Ariko igihe mwatunganije n'umuntu ubaho widegembye, uba utuye umutwaro wari wikoreye. Hama ikindi kigira gatatu, bituma atangwara ugira mu mubiri nyinshi. Murazi burya ko hari ingwara nyinshi ziterwa n'imitwaro abantu bikorera, n'ibibazo abantu bikorera. Ngira ngo abaganga baba bari hagati muri twebwe, ngira ntibompinyuza. Ngira bo kwemeranya nanje ko umuntu yikoreye abandi afise umubabaro, kuko umuntu atababarira kenshi agira umutima ubabaye. Rero umutima ubabaye usabye amagufa, utera ikimungu mu muntu. Urumva rero ko harimwo umuntu ababarira, murumva ko agira amagara meza. Hama ikindi nukuri umuntu ababarira agira umugisha w'Imana, agira umugisha n'Imana, kuko ugiye ubana amahoro n'abantu, abantu baraguhezagira. Ariko urazi nk'ubu uye nk'umuntu yagukoreye ikosa, yagukoreye ikosa, wowe akaba ari we utera n'intambwe kugira ngo mutunganye. None nk'uwo muntu wewe uteye intambwe uja gusaba nk'imbabazi, kandi atani kosa ushobora kuba wanakoze, ariko ari kugira ngo ube amahoro, uyo muntu agufata gute mu mutima? Canke Imana ukoze nk'ikintu nk'icyo, Imana yoza kukiraba gute? Reka ndabereke, reka dusome ijambo ry'Imana mw'Itanguriro igice ni ca 45, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'8. Mwumve umugabo yakoze ikintu kidasanzwe kandi cyari kibabaje gose, kandi ico kintu cyamuhindukiye umugisha ukomeye. Reka dusome rero mwumve ngo maze Yozefu ntiyaba agishobora kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, aca aravuga n'ijwi rirenga ati, nimutaramura abantu bose. Nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yozefu igihe yibarira bene se. Araturikisha ararira, abanyegiputa baravyumva, no kwa Farawo baravyumva. Yozefu abarira bene se ati, erega ni jewe Yozefu, aho data aracyariho. Bene se babura ico bavuga, kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yozefu abarira bene se ati, pardon, ehe nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ni jewe Yozefu mwene so, umwe mwagurisha ngashogwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwite ko umwikomo, kuko mwangurishije ngashogwa ino, kuko Imana ariyo yatumye ndabitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi haracyasigaye iyindi myaka 3 batazoruha barimamwo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize, mugira ico mwe musiga mw'isi, ibarokoze agakiza gakomeye. None rero si mwebwe mwandungitse ino, ni Imana, kandi yampinduye nka se wa Farawo, umuzezi wa rugo wiwe wa vyose, no kuba ubugaba igihugu cose ca Egiputa. Amen. Iyi nkuru ngira ngo mwese murayizi. Uyu mwana Yozefu yarafise abo bavukana, mugabo badasangiye nyina.
Yozefu rese yaramukunda cyane ko yari umwana agororotse, hanyuma ngo akamushonera n'impuzu adasa n'iz'abandi, kandi Imana akaba yaravuze ijambo kuri Yozefu. Bene se rero baravuga bati reka tumugurishe kugira ngo turabe ingene isezerano yavuze rizoshika. Baramugurisha, agenda muri Egypte. Agiye muri Egypte, Yozefu igituma ndiko ndamuvuga, n'umuhungu yari yuzuye umutima w'imbabazi, yarababarira cyane. Yozefu nta na rimwe yafata ikosa ngo arihereze ku muntu. Iminsi yose icamubako yabona ari umugambi w'Imana. Urumva ko yari afise ihishurirwa rikomeye. Kandi burya ndababwire, iyo natwe uyu musi ivyo bitubako, iyaba tutabihereza ku bantu ahubwo tukabiherereza swati ku Mana canke tukabihereza ku mwasi agomba kutugirira nabi, vyo tuma tunesha. Nico cyatumye Yozefu yanesha. We yaravuga ati Imana niyo yemeye ko ibi biba. Ntiyigera avuga ngo aherereze ibintu kuri bene se canke ku wundi muntu wese ko yarahuye n'ingorane zitandukanye. Amaze no kugurishwa, inabuja yagombye kumukorera ikibi, ariko Yozefu aranka, baramufunga, ariko ngo agumana ngo ikiganza ciza. Kubera mu mutima wiwe nta nzika yabika. Yarababarira, yaravuga ati no, ibiriko birambako si gikorwa c'umuntu, ni umugambi w'Imana. Wakaguma yiyumvira kuco yavuganye n'Imana. Haleluya. Nico gituma navuze nti umuntu ababarira, umuntu adahagarara ku bibi, agira umugisha, akundwa n'Imana. Kuko usomye igice cyose bavugamwo Yozefu mu buzima bwose yagiye aracamwo, ijambo ry'Imana rigenda rivuga ngo yagenda agira ikiganza ciza, kuko yari kumwe n'Imana. Imana rero iragendana n'abantu bafise umutima ubohotse, bafise umutima uciye bugufi, bafise umutima wuzuye imbabazi. Haleluya. Ntiyigeze na inabuja ntiyigeze amwidogera, bene wabo ntiyigeze abidogera. Yaravuga ati biriko birambako ni umugambi w'Imana, iyi niyo nzira yahisemwo, Imana yahisemwo. Haleluya. Yozefu rero ngo aragenda kwa Farawo, igihe yarota inzozi bikabananira abandi bose kuzisigura. Imana kuko yari izi neza yiri kwiramujana, Farawo vyanse, hariho umuntu yari arafunzwe mu bakozi biwe, hama nawe Yozefu aramurotora inzozi, yari muri prison, bari babiri. Umwe aramubwira ati wewe uzosubira mu rugo mugabo bazokwica, atariko we nawe uzosubira mu kazi kawe. Haranamubari aturanyibuka, ariko Imana itarakwibuka, Imana itaragera ko igera ku gihe ikwibuka, nta muntu ashobora kukwibuka. Ariko igihe cy'Imana kigeze, umwami ararota, bituma rero Farawo atuma ko Yozefu ngo bamumuzanira arotora inzozi. Aca arazirotora, rya sezerano riba rirashitse. Yozefu yagira kwigwanirira, yagira umutima ukomanta, yakugirisha ari bene se, akagirisha ari muka Potifari. Imana ntiyari kumugirira neza, canke vyari no guteba. Ariko Yozefu yaravuga ngo Mana, ubugombe bwawe ndabwemeye, inzu uri kurancishamwo ndayakiriye. Muriko muravyumva, arafise umutima ubabarira. Umva yakora iki jambo ry'Imana rivuga nayo nabuja, ariko aramubwira ngo baryamane. Yamubwiye ati oya, ati sinshobora guhemukira databuja, ati kandi kirenze ivyo sinshobora guhemukira Imana yanje. Haleluya. Yagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho, bituma agira umugisha ku bantu, igikundiro ku bantu. Ico gikundiro gihabwa niki? Ni Imana, kuko yubaha Imana. Haleluya. Rero aha twasomye amafa yarateye iwabo na Yozefu, bene wabo baza gusuma. Yarabaha kuko yarabamenye mugabo ntibamumenye. Mugabo ikindi gihe aravuga ati no, ifoko aba bantu muzana mwene wacu, ifoko muri umunawe, ifoko na se abibwire kugira ngo noneho na se bamuzane, kuko ntiyari kuguma yihishije
igihe kirekire ko yarabihishije. Haraho yace basubizamo n'amafaranga mu bya ayo bazanye akacasubiza akatekerana n'ivyo yabahaye, bakavuga ati umuntu azohava tugirira nabi. Mugabo kwari kubagirira neza. Uyu munsi rero niho yideclare arababwira uwo ari we. Haleluya, haleluya. Baragira ubwoba, baravuga ati yo aratwica none, ngo barunama. Namwe nimwiyumvira umuntu bari bazi ko atakibaho, bakaja babona niwe bamaranye iminsi abakorera ivyo ariko arabakorera. Mbega nka wewe wari kubigenza gute? Wari kubigenza gute? Wari kuvuga uti sawasha, ndabaronsa kanye, ndabaronsa karyo, rindira nanye ndabakomeje. Ariko arababwira ati nimuhumure. Iyi ntiyari integuro yanyu, iyi yari integuro y'Imana, kuko Imana itubonera kuri, ibona imbere, yarizi ibizoba. Niyatumye ndabitangira imbere kugira ngo uyu munsi mbe kirokora. Uriko uravyumva? Murumva uyo mutima? Abantu bamutaye mu cobo, baradesita kumwica vyumva mu matwi yiwe, baravuga ati reka tureke kumwica, reka tumugurishe, baramudandaza. Ariko akavuga ati uyu si umugambi wanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aravuga ati uyu si umugambi wanyu, n'umugambi w'Imana. Nguyu umutima Imana idushakako. Bantu b'Imana, hari igihe Imana yemera ikaducisha mu nzira zikomeye, kandi ari Imana yabipermese. Nuwo wavyaye akaguhemukira, nuwo akurongoye akaguhemukira, n'umuvyeyi wawe akaguhemukira. Mugabo igihe uvyifashemwo neza ukavuga uti no, ibi vyari vyo byose, kubona mama canke data akora ibi, hari igituma. Hari igituma. Ntucubona ibintu negatifu. Ntucubona ibintu negatifu. Ahubwo pfuka musenge, ubaze Imana ati kubera iki kintu kibaye? Ndega Mana ushaka iki? Bishoboka kuba ari umutego w'umwasi. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo nayo ntushobora kuyigwana n'ingumu, ntushobora kuyigwana n'ibitutsi. Iyo tuyigwanira hehe? Mu gusenga, tuyigwanira ku mavi. Canke Imana ikavuga ati uyu muntu ndagomba kumwigisha, ndagomba ko tumenyana, ndagomba ko akura amaso kuba yarayahanzeko. Rero inzira z'Imana ni nyinshi, bantu b'Imana. Nico gituma umunyamugisha agira amaso abona kure. Umunyamugisha ntaraba ku tuntu. Yosefu ubiravye yahawe umugisha ukomeye, yahawe umugisha ukomeye. Se yaraje, urazi ko n'uruvyaro rwiwe Efurayimu na Manase, se yaciye avuga ngo Yakobo ngo ndabahinduye abana banje. Kubera iki? Kubera Yosefu yari umunyamugisha. Uravye n'umuhezagiro yahawe, ariko arahezagira abana biwe. Yosefu reka turabaho sindahasoma. Ngo Yosefu ni ku murongo wa 22 muze kuhasoma. Yosefu ni ishami ry'igiti cama cane, ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko. Urumva ngo amashami yayo arenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurasha imyampi, baramwandurutsa. Ariko umuheto wiwe wama uhagaze. Urumva iyo mihezagiro? Ngo ari n'ubukerebutsi mu maboko. Abiwe n'amoko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere, igitandara ca Isirayeli. Niyo Mana ya so izogufasha. Ishobora byose izoguha imigisha. Imigisha iva iyo mwijuru hejuru, n'imigisha iva mu mazi n'ikuzimu. Izoguha imigisha yo konsa no kuvyara. Imihezagiro ya so irengeye iyo basogokuruza bahezagira. Ishika aho imisozi y'intahava
igarukira izoba ku mutwe wa Yozefu mu gitwariro c'uwarobanuwe muri bene se. Muriko muravyumva, yaramuhezagira. Muze gusoma iki gice cyose ca 49 murabe yindi mihezagiro yahaye bavukana. Yozefu yaramuhezagira kubera iki? Kubera umutima urukundo n'umutima wo kubabarira. Umuntu ababarira agirirwa neza n'Imana. Tere navuze birebire. Ndakwima ijambo. Oya byari bikenewe. Uvuze amajambo akomeye cyane. Yosefu umuntu ashobora kumwigira ko ibintu byinshi. Nukuri pe. Biragaragara ko Yosefu atagiye ahantu abika inzika. Okay. Nta kibanza yari afise brema. Nta gitoyi. Jereka ndakwereke. Yosefu aragahezagirwa n'Imana. Iyumvire na muka Potifari. Amaze kuba uwa kabiri mu gihugu niwe yakurikira umwami. Hari ahantu mwigeze mwumva avuga ngo reka nivanje. Nta na hamwe. Ariko ubundi yari kuvuga ati sawasha ubu ndaduze. Mwe n'umugabo wangira ndabereke. Ariko nta na hamwe twumvise mu kanwa ka Yozefu havamo ijambo ribi. Nta na hamwe mu kanwa ka Yozefu twumvise akubita urutoki. Mana duho umutima wa Yozefu. Amen. Birashoboka cyane kubera nkatwe bo mu bihugu bitandukanye byo muri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara twagiye duhura n'ibintu bitandukanye, twakorewe n'abakoroni, batuye bamwe imico itandukanye, igira ingaruka mu buryo usanga n'umuntu abantu basengana badakundana, ngaba nabo kwa naka natwe turabo kwa naka, ugasanga ntibakundana, bikavyara kutababarira bisunze ngo ivyo bakore basogokuza bacu ngo ntituzopfa tuvyibagiye. Raze ico kintu nukuri Imana datarugira vyose imurikire ibihugu vyacu. Iyi mpemu ni y'abadaimoni. Kuko ndakubwire nta Imana none nituzi ko twese dukomoka ku muntu umwe. Tuvuka kuri Adamu. None mwumva iyo tandukaniro ryavuye he? Mwumva ritazanywe n'umugwanitsi. None uyu munsi dukenyere twemere duhe ikibanza umwansi akomeza ariko aradutoteza, akomeza ariko aratuma twicana twankana dukoranira ibintu bitabaho. Uyu munsi umuntu ngo ndakwase kubera umuhutu, ndakwase kubera umututsi. Umututsi ni iki, umuhutu ni iki? Twese ntituva amaraso amwe. Twese ntituri abana b'Imana. Mana ndasenze datarugira vyose ngo impemu y'abazimu ishigwe ku iherezo. Umumarayika w'Imana manuri inkota yakumuriro atsinda uwo mwuka mubi usubira kuzimu mu kidatugwa aho abana b'Imana batagera. Duhinduka abana b'Imana. Duhinduka twuzura urukundo gukubabarana. None umuntu naho umwica uramurya. Umuntu naho umwica yego wikwegeye umuvumo kuko umena amaraso byanka byakunda nayi warameneka kandi n'imbere y'Imana ufise urubanza. Rero nukuri numva ico nosaba abantu dusenga Imana iduha umutima w'ubwenge ukurimbura. Kuko igihe utari kurarimbura ngo wimvire ushobora gukoreshwa amakosa n'ibintu bitari kwiye gukoresha amakosa. None umuntu urashaka kubona n'umuntu nta n'urubibe musangiye, nta n'ikintu muhuriyeko, nushobora no gufata n'ivyiwe ngo nabitware mugabo kumva umufitiye inzigo gusa kubera ukwari. We wumva uyatari umugambi w'umwasi. Umva atari igikorwa cyo mugwanitsi. Rero Imana yo mwijuru idutabare pe turengera ivyo bintu kuko birabishe. Mu bana b'Imana ho ntivyari bikwiye no kuvuga. Kuko amacakubiri yankuyeho niki n'umusaraba. Uyu munsi twavuga ngo twizeye umusaraba wa Kristo tukaba tukiri mu macakubiri. Tukaba tukiri mu gwango. Nta musaraba wigeze umenya.
ntawo wigeze umenya ucumba ugifise itandukaniro na mwene so. Imana idufashe. Amen. Turi kuri cano aho inyigisho nyinshi dukunda gutanga zifatiye ku muryango. Kandi burya iki kintu twavuze cyo kutababarira kenshi abana bavyonka mu muryango. Kuko banavyonka mu ngesa abavyeyi bavuga ngo naka ibintu yatugiriye tuzopfa tumubabariye. Umwana akaba arakumvise akababitsa ahantu muri inconscience. Mu buryo banakahita banka direct. Ugasanga umwana no ubuzima bamwe nubwo kuraba bajya abantu batandukanye kubiki basa na babandi bahemukira papa canke mama tuzopfa tubabariye. Urumva ko mu muryango ari ahantu hakomeye abavyeyi kwiye kubera amaso. Mu muryango harakomeye gose. Ega niyo pipiniere ikoregwamwo abantu bose ejuko icyo bazoba barejo byose bikoregwa mu muryango. Niyo mbuto uri kuratera uko imeze. Niba uri kutera urwo rwankwe urumva kandi uriko urarukuza ruzokura kandi rugere kure. Mugabo niba uri kutanga urukundo uri kuvuga ubiba urukundo n'amahoro mu rugo rwawe abo uri kurarera ayo mahoro bazoyakwiza hose. Mugabo uri kubigisha kwankana bateza kwankana. Ariko nk'abavyeyi twari dukwiye ko ivyo bintu tubikasa. Tubikasa. Kuko n'imbuto mbi tuba turiko turabiba kandi tuba turiko turakwegera n'umuvumo abana bacu. Ko twabonye ko mu ijambo ry'Imana Imana ivuga ko idashobora guharira umuntu abadaharira. Kandi ikibabaje tubivuga imisi yose. Tusenga iryo sengesha imisi yose Data wa twese. Ngo tubabarire ibigabitanyo byacu ngo nkuko natwe. Ikubabarire nkuko nawe ubabarira. None wumva ikubabarira nkuko nawe ubabarira wumva byogenda gute? Ko hariho condition. Rero twige kukora neza kugira ngo duhezagirwe kandi n'abacu bahezagirwe ntibasigemwo imbuto mbi. Wa murakoze cyane tugiye kurangiza ikiganiro ariko kandi hari abantu twumvise bavuga ngo jewe naka naramukoshereje ariko nabuze uburyo noshikira ngo ndamubwire mbabarira kubwo kumva isoni z'ivyo nakoze ngira inama ndamwegere gute. Urazi Gatieri icyo mbona wewe senga Imana. Uyo muntu asenga Imana yibwire ngo mpimbaraga dukwegera uyo muntu. Wewe utera intambwe uorganize n'akantu aragafana musangira. Canke we nari n'umuntu adashaka no kukwitaba utumura abantu n'undi muntu bavugana sivyo urabe n'undi muntu bavugana nawe ushobora kwizera muhure hanyuma umubwire uti je uyu munsi nta kindi kinzanye nje gusaba imbabazi. Ashobora kutaziguha. Urumva? Ashobora kutaziguha birashoboka. Ariko wewe uzoba witatuye n'Imana. Ariko uravyumva? Uzoba witatuye n'Imana. Hanyuma ukomeze ubisengere. Kugira ngo umutima wiwe worohe nawe ashobore kuguha izo mbabazi. Hariho abantu by'ukuri usanga bakomana imitima naho umuntu atera intambwe atemera ariko ikibazo wewe uba witandukanije. Kandi burya iyo umaze gusohora ibiri mu mutima wawe ubu usa no viduye tanki yari yuzuyemwo umwanda. Wowe ukuyemo umwanda mu mutima wawe. Rero ntumva ngo wewe tera intambwe. Niba ubona toshaka kukwakira wenyene rondera uwundi muntu umujana. Yego. Wa murakoze cyane dushimiye ababanye natwe mu kino kiganiro dushimiye namwe mwadusangije impano zidasanzwe muduhakarara kuri Yosefu ndabizi turungutse bitari bike. Ahasigaye nuko tugira tuba conscient canke consciente y'ibi bintu tukiga kubishira mu ngiro kugira ngo dushobore kubaka kazoza keza k'ibihugu turimwo cy'ishengero n'amahanga muri rusange. Reka dusenga Imana turangiza. Mwami Yesu turagushimiye kubwa kino kiganiro tugushimiye kubw'umusavyi wawe wakoresheje kugira ngo dushobore kumva iki kintu cyitwa kubabarira kigoye ariko gishoboka kandi kiza n'umugisha kubashoboye kugikora. Turasenze ngo bitahuza abantu bawe mwami birenge kuba umuntu yumva bya bindi bigenda bimubuza kubabarira agera ahantu yumva ashobora gutanga imbabazi mu mutima byugurutse
ndagushimiye ko abanye natwe mwa kino kiganiro ugishitse ko bakwiye kucumva bashobore kumva mwami buno butumwa kandi bushobore kubahindura. Dusabye ngo ntibibe by'ukuri kuvuga gusa ariko bigire ingaruka ku mitima bavyumvise mwami. Utabara amajana hasi azogenda yumva kino kiganiro kugira ngo bumvishe ibyo ushaka. Icubahiro n'inganjo bikomeze bikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen.